tugire Kristo bakundu wabo mukama dusangwa amahoro ya Yesu Kristo. Umunsi mwiza wa mbere uguruye indwi isozera ku kwezi kwa gatandatu, turi ku munsi w'174 n'umunsi w'umugisha ku buzima bwacu, ukaba n'umunsi w'12 muri iyi minsi 21 y'igusenga dusaba Imana ngo ibirenge byacu ibihonyeze mu masezerano yadusezeraniye isi tararemwa, idukure ku muvumo, umugayo, agacinyizo, agasuzuguro, ubukene, ubutindi, ugukenyuka, ubugwayi n'ibindi bimaramare duterwa no kuburiranirwa kuri iyi si. Bakundu wabo mukama ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza uri hagati ya saa 6 z'ijoro na saa 9, umwanya wo kwakiranira isezerano rishasha ku buzima bwacu. Mukirutse imitima yanyu dusenga Imana. Umutima wanje washashaye urifuza kwibera mu ngoro y'umugama, kumara umunsi umwe wawe birarengeye kure niyo kumara igihumbi nimba mu mutima wiyumvamo kuri imbere y'umukama, nimba mu mushawa wiyumvamo ko wageze aheranda, asamika umutima wawe, asamika akanwa kawe, ugura ubwonko bwawe, ubwira Imana rudasumbwa kuje wishongora muri uyu mwanya mwiza wo kubana nawe. Isengesho Mana yanje, nje kugukengurukira rwose ku byiza wangiriye, nje kugukengurukira Mana nzima ku byiza wangiriye. Niwumviriza neza ijwi ry'umukama Imana yawe, ukitwararika gukurikiza amategeko yiwe yose ndagutegetse uyu munsi, umukama Imana yawe azokugira mukuru cyane, urengere ibihugu byose biri ku isi. Imana niyitanga promotion, nta yindi diplome gusaba, n'umwete wo kumva no kumvira itegeko ryiwe. Umukama ni rudatana mu ndagano, umukama ni nyene ijuru n'isi, ugize neza kumutega amatwi. Iyi miyezagiro yose izogushungurukira ko igusage, kuko uzoba wumvirije ijwi ry'umukama Imana yawe.
dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe dawe nirinazwe, ubwami bwawe bukwire hose, ibyo ushaka bibe ku isi nko mu ijuru. Dawe ninazwa, dawe shimagizwa mubyeyi wenye n'icyubahiro, dawe ninazwa, dawe shimagizwa usengwe, wewe ubereye gusengwa nusengwe. Uzohezagirwa mu gisagara, uhezagirwe no mu mitumba, hazohezagirwa umwana w'inda yawe, umwimbu w'itongo ryawe, urubyaro rw'ibitungwa byawe, imitavu y'inka zawe n'imyagazi y'ubusho bwawe. Hazohezagirwa igiseke cyawe n'inkono ucumbiramwo. Uzohezagirwa utashe, uhezagirwe uvuye imuhira. Umukama azotsindira mu maso yawe abasi bazogutera, bazogutera bazananye inzira imwe, mu kuguhunga bashwiragirire mu nzira indwi. Umukama azoguhunda umugisha mu bigega byawe no mu byo ukora byose, azoguhezagira mu gihugu Umukama Imana yawe aguhaye. Duha ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekurire n'ibicumuro byacu, tubebwe no gushitsa ibyo dushaka ko Mukama. Nuduterera nibitwosha nabi, yamarudukiza kabi, amina. Dawe ninahazwa, dawe shimagizwa mubyeyi wenye n'icyubahiro, dawe ninahazwa, dawe shimagizwa usengwe, wewe ubereye gusengwa nusengwe. Dawe wa twese uvyagiye mu ijuru, Umukama azokugira igihugu ceranda ciwe bwite, nk'uko yabikurahiye niwazigama amategeko y'Umukama Imana yawe, ukagendera mu nzira ziwe. Ibihugu byose byo ku isi bizobona ko witiriwe izina ry'Umukama, bice bigutinya. Yadukuye mu mwijima w'urupfu, aturuzira ku mucyo w'imbabazi ziwe. Umukama nani nazwe,
yaragwanije shetani y'ubukene ku buzima bwacu, yaragwanije shetani y'ibinyoma ku buzima bwacu, yaragwanije shetani y'ugukiranirwa ku buzima bwacu, yaragwanije shetani y'ugucinyizwa ku buzima bwacu, yaragwanije shetani y'agakengwegwe ku buzima bwacu, yaragwanije shetani y'igisuzuguro ku buzima bwacu, yaragwanije shetani y'icangiro ku buzima bwacu, yaragwanije shetani y'akavuyo ku buzima bwacu, yaragwanije shetani y'ugutaga ku buzima bwacu, yaragwanije shetani duteza ububwa ku buzima bwacu, yaragwanije shetani duteza igisuzuguro c'ibyaha byari byago ku buzima bwacu, yaragwanije shetani iducinyiriza amarangamutima ikaduteza ubwoba, agahinda, umubabaro, intuntu no gutakaza ibyiringiro. Yesu Kristo nani nahazwe, we yatubohoye, si kutubohora gusa, yaradukijije. Umukama azoguhunda ibyiza mu kukugwiriza uruvyaro rw'inda yawe, uruvyaro rw'ibitungwa byawe, umwimbu w'itongo ryawe mu gihugu Umukama yemereye ba sokuru bawe, ashize ko n'indahiro kuzoguha. Umukama azokugururira itunga ryiwe ry'agatangaza ari ryo juru, ngo ahe imvura igihugu cawe mu gihe cayo, kandi ahezagire ibikorwa vy'iminwe yawe byose. Yamaye abavyeyi hekima n'ibibondo, iyamanira atanga n'isoko ry'ibyiza byose. Yamaye abagenzi hekima n'ababanyi, yamaye akanyamuneza kakuba mu bana bayo. Nzoyiyogose ndayicubahiro, iyamanira atanga n'isoko ry'ibyiza byose. Reka ndakuririmbe ndaguha icubahiro, niwe wamaye byose, niwe ukinijije ubuzima. Nimumfashe nameshe imirima yanje, mumfashe namengurira ubwatsi Imana yanje. Iyo Mana niyo yamaye ibi byiza byose mubona. Iyo Mana niyo ingabiye akagahimbare mubona. Nzoyihaya nzoyiyaga niyo yamaye byose. Nzoyihaya ndayihayagize, nzoyihaya kubera ibyiza yangabiye. Ndaguhayagize Mana, ndaguhayagize Mana, manura intwaro urakwiye gushimagizwa. Kuko ibyiza wamaye bitagira uko bingana, nicyo gituma nzama ngushima.
uzoyingurana ibihugu byinshi, ariko weho nta ngurane uzosaba, uri Imana itungisha Mukama. Umukama azokugira uwa mbere, ntazokugira uwa nyuma. Ni Imana itanga ubuhirwe. Uzokwa muri hejuru, ntuzoja munsi. Niyo wumvira amategeko y'Umukama Imana yawe ndagutegetse uyu munsi kuzigama no gukurikiza, nutahengamira iburyo canke ibubafu mu majambo yose ndabategetse uyu munsi, kandi nutakurikira izindi mana ngo uzikorere. Uri mu mine yawe, ntacyo yo kwinona kuko muzigamye. Jewe wongendera hose ni mu minwe yawe, niyo ngoma nkwishimiye. Uwiteka ugufisafise byose, mbega Mana ko ngufise icyo notinya niki. Ikangure wowe usinziriye, itegeko rya rudasumbwa n'iryagwira mu mutima wawe, rikubahwa mu buzima bwawe. Imigisha y'ubumana yose izoze kubeko. Uyu ni umwanya mwiza wo kuninahaza Imana, kuba iyi saha turi bazima, kandi umutima wose urimwo amashimwe uhimbara Imana, kandi iyo Imana imaze guhimbarwa ishyiraho ikimenyetso cy'ubudahangarwa kuri uwo mutima urimwo amashimwe. Ndisunze imibabaro wowe ufise muri uyu mwanya, ndisunze imisonga wowe ugendana muri uyu mwanya, ndisunze agashinyaguro k'isi gahanamiye ubuzima bwawe muri uyu mwanya. Kirutse umutima wawe, ubaha Imana, ureke iganze mu buzima bwawe. Hari ikintu gishasha tuje kwakira mu maraso meranda ya Yesu Kristo adukiza ibyaha n'ibyago. Hari ikintu gishasha kuri iyi saha ukwiriye gusaba Imana kandi ikakikuronsa. Barakubwiye ngo ntuzobyara, Bibiliya nayo irakubwiye ngo tera impundu wantabyara. Barakubwiye ngo ntuzoheka, Bibiliya irakubwiye ngo hoza umwana. Barakubwiye ngo ntuzoramba, Bibiliya irakubwiye ngo imvi zawe zizorinda ziburuye njukiri ku bibero by'Uwiteka. Barakubwiye ngo ntuzokomera, Bibiliya irakubwiye ngo vuga ngo kuko umwami Imana azontabara, nico gituma ntamaramara. Barakubwiye ngo uri ingumba, Samueli wa mbere rimwe harakubwiye ngo Imana
niyo yicarika hasi kandi yicarika hejuru. Imana niyikura ku cyavu igashira ku cyada. Imana niyo ifise amaso abona mu nda y'uwo bita ingumba ikabona yimbyara indwi. Barakubwiye ngo ntuzorongorwa. Imana iravuze ngo muri wowe hari y'amahanga, hari y'ibihugu. Barakubwiye ngo uri na muvumo. Bibiliya irakubwiye ngo nugira umwete wo kumva no kumvira amategeko Mukama gushinze, iyi migisha yose izakuzaga. Barakubwiye ngo nta, Bibiliya irakubwiye ngo kuko nakuremye ndakwishushanyije ko icyo bakwankira niwumvira Umukama icyo kizotera imbaraga Imana zo kuguhezakira. Imvugo y'Imana irakomeye. Imvugo yayo ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, kuko ari Imana yabivuze bizoshika. Kristo ni umugabo w'umunyakuri, ubuhamya burahari, iyo yuguruye nawe ushobora kugaragara. Isi naho yuzuye ibiteye ubwoba ntibikaguca intege. Ntibikaguca intege. Imana ihezagiye ntawe uvuma. Imana itanze ntawe unyaga. Imana inezereje ntawe ubabaza. Imana ibahoye ntawe uboha. Imana itwengesheje ntawe ujinyikisha. Imana ikijije ntawe uteza igisuzuguro c'ingwara. Imana itanze urubyaro ntawe uvuga ubugumba. Iyi mvugo ishobora kubika ugumuye muri umutorotoro. Muri isaha ya mbere itangura umunsi wa mbere, igenekerezo rya 23, umunsi w'12 mu minsi 71 y'amasengesho, umunsi w'amasezerano ugira 174. Iyi mvugo ishobora kubika ugumiye kuko uri ku musego, maente stari karakwega, urugi ruriko rurakwega, umugongo kiriko kirasoka, umutwe kiriko kirasokera, imihogo iriko irahezagirika, amenyo ariko arajingirwa, amaso n'ukwibyiringira, umutima urababaye, icangira nicyo kidomina, ubukana nibwo bwivugira, convocation nizo zivugira, manda damene nizo zivuga, intambara nizo zivuga, iminiho niyo yivugira, akavuyo niko kivugira. Amazina ya bugumba, amazina ya cankira, amazina ya karyamyenda, amazina ya mujinya, amazina akomoka ku mushishito wawe waragunye, uwo bantu bibaza ko ari inzigi kurimo, kumbe wabitse ibanga ry'umubabaro ufite. Eka da, dusubire kubyemera. Turi kugurura imigisha yo muri iyi ndwi yose. Cakira, zamura amaboko yawe, reka guhendwa n'umwasi ngo naco uzovamo. Ngo wamusambanyiwe uyu munsi ubisezerere, ngo wamboregwe uyu munsi ubisezerere, ngo wandaya uyu munsi ubisezerere, ngo wamugwayi uyu munsi ubisezerere, ngo wamukene uyu munsi ubisezerere, ngo wamushomere uyu munsi ubisezerere, ngo uzibuka kwifuka igikonyotsi uyu munsi ubisezerere. Humura,
humura we urira. Yakoze iki gikomeye ikaguha umunsi w'abazima, ikakugeza kuri uyu munsi mushasha uri muzima. Hari n'ibindi ije gukora. Bashingana, bapfasa, basore mwe, wewe ugwaye, wewe ukomeye, wewe utwara, wewe utwagwa, wewe ufunzwe, wewe ushonje, wewe unyote ugenda gusa, wewe izina ryawe atakindi rivuga atari amasheke sans provision, atari inzandiko zikwishyuza. Wewe wumva ubabaye, wewe uri mu minwe y'abagome, umusozi wose uriko n'uguhanamiye. Mba nkubwira ikintu, twigire mu gitabo cyo guharura. Uwiteka, hembura imitima y'abana bawe, hembura. Isi yuzuye ibiteye ubwoba byinshi n'ibiduca intege. Umwijima utuma tutabona twebwe imbere iyo tuja. Nuko bimeze bityo nzi neza jewe icyo Imana yamvuze ko neza rwose. Kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Jewe Mukama ndabyemezanya n'umutima wanje, shingiye ku kuri kw'amasezerano yawe, ngashingira ku buntu n'ubudahemuka bwawe. Nkiyezesha, nkitwikirisha amaraso meza ya Yesu Kristo akiza ibyaha n'ibyago, ngakomezwa n'ubuyobozi bwa mutima wa Mwana ndakorera muri twebwe abakubaha. Uwiteka, Uwiteka, mukiza w'abagwayi, rumara ntimba, mushobora byose, mutananirwa wiyaje, mutananirwa w'abakubaha. Nzogera kucyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu. Ngwibeshe ibyo yavuze, Mana yacu, ibyo wavuze biraba. Ibyo yavuze biraba, yategeka bigakomera, niyifise ijambo rya nyuma. Kuri twebwe dawa twese ujyagiye mu ijuru, izina ryawe witwa Yehova Shama, uri Imana ihangamye mu ihema ry'imitima ya twebwe ubwoko bwawe Mukama. Urakaninazwa cyane kuko icyo kintu wagikoze kugira ngo wame hafi yacu n'uduterane n'ibitwosha nabi. Dawa twese ujyagiye mu ijuru, izina ryawe witwa Yehova Shalom. Turagushimiye cyane kuko iryo zina uryitwa, kuko guma wihanganira imidugararo mu marangamutima yacu, ukaduha umutima w'umwera ndakaduhanura, akatuyoboza ukuri ku ijambo ryawe, tukikebuka tugasasagara mu migisha n'imihezagiro byawe. Dawa twese ubyagiye mu ijuru,
izina ryawe witwa Yehova Adonai. Uri Imana ikora ibyo ishaka. Turagushimiye cyane kuko wabishatse tubaho papa. Kandi turi bubwirengagize ngo ni ibisanzwe. Hari abo twagorobeje n'ijejo, hari abo twasangiye ejo, hari abo twasangiye imirimo ejo, hari abo twagendanye ejo, ariko uyu munsi batagifise amatwi yo kumva mu buryo bw'umubiri. Uyu munsi batagifise amaso yo kubona mu buryo bw'umubiri. Uyu munsi batagifise ubushobozi bwo kugendagenda mu buryo bw'umubiri. Kubw'iyo mpamvu nyaguhora ku ngoma urakaninaza mu buzima bwacu kuko n'ibindi byose turabizi neza kugiye gukora ibidasanzwe. Dawa twese ubyagiye mu ijuru, nk'inganda gusabye ubishake dukire, nk'inganda gusabye ubishake tubohoke, nk'inganda gusabye ubishake duteturuke, nk'inganda gusabye ubishake inzira zacu, imigisha yawe, amasezerano yawe adusezeranisha turare mwamukama atubeko kandi uzobukoze cyane. Yewe dawe ubyagiye mu ijuru, izina ryawe witwa Yehova Rafa. Ufite umuti w'indwara zose, ufite igisubizo ku misozi yose duhanamiye, ufise umuti w'imivumo yose tugendanira mu buzima bwacu, ufise umuti w'icitwa icyangiro, w'icitwa umubabaro, w'icitwa indwara, w'icitwa karandemi, w'icitwa akavuyo. Ni wa Mana wahagaze ku musozi wari uhanamiye Zerubabeli. Wavuga Zerubabeli mwana wanje ko wapfukamye ceceka. Reka nibaritse uwo musozi ngo wabugumbawe, ngo wagisuzuguro, ngo wawukenewe, ngo wanyatsiwe, ngo wamudugararo, ngo wagukenyuka, ngo wigirike imbere Zerubabeli umusabye wanje yapfukamye byombi. Ni wowe Mana ushobora guhangana n'ibisuzuguro byose bihanamiye ubuzima bwacu. Ni wowe Mana ushobora guhengeka ijuru ryawe niko Zaburi ya 18 bivuga, ukatubohorera ubuzima. Kugufita no gufita byose. Izina ryawe ni Yehova Elohim, uri umuremyi wacu. Now, iki gitano y'umuturuturu n'uturemera ibyo dukeneye ngo tube dutunze kandi dutunganiwe. Hari umwana washaka kukuririmbira igishatani kikamutsibya. Hari umwana washaka kukuririmbira igishatani kigateza umusonga. Nibyo koko ndabyemera. Bibiliya iravuga ngo wabwiye Pawulo ngo inema yanjye iraguhagije, ngo kandi icyo gisonga caguma gitungera. Ariko papa, iyi ngendo turiko si ya Pawulo. Twikiriza uwo musonga tukuvugira. Hari umusonga watubujije kurenga imbibi. Hari umusonga watubujije kubyara tugaheka. Hari umusonga watubujije kubaka zikaguma. Hari umusonga watubujije gusenga mu kuri no mu mutima. Hari umusonga watubujije kumva ijambo ryawe. Hari umusonga waduteje akaborego. Hari umusonga waduteje ubusambanyi. Hari umusonga waduteje amajina dusambanya. Hari umusonga waduteje ubutinganyi. Hari umusonga waduteje inyatsi. Hari umusonga waduteje akavuyo. Hari umusonga waduteje amahane. Hari umusonga waduteje ubwibone. Hari umusonga waduteje igisuzuguro turabyaza. Mu izina rya Yesu Kristo turabyaza. Nitwase umugambi wawe ku buzima bwacu, ariko twase umugambi wa Shetani. Turabizi neza yuko nawe utodutuma wotuma abandi, basi turakwisabiye. Twihera imyaka y'ukuramba no kuroranirwa. Ezekiyasi yaravuze muri Isaya 38:17 ngo none hera bahari nunu yanje hagiye amahoro. Duha ku kantu papa wa Ezekiyasi akaryohe kuzobukoze. Turabikwisabiye. Mutanga bugingo we, 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 mutanga bugingo we. Tukikije ameza yawe meranda sinyekereza ko turi mu birimba byawe. Twigire yahera ndahera. Ibisanga bizibiranya amahoro yacu turabyaza. Ibisanga bitubuza kwigina imbere yawe turabyaza. Ibisanga bitubuza kwibera hafi y'uruhimbi rwogorana turabyaza. Ibisanga bitubuza ibyo twoka bakaba ngo tunezerwe turabyaza. Ibisanga byatubujije icyo cyose gihembura amaranga mutima yacu turabyaza. Erega papa ni wowe Yehova yi.
Burahimu ni baravuze ngo ntangajwe no kugene mbonye imfizi yerereje gucungura umuhungu wanje naye namugwaye n'umutima wanje wose. Ngo noneho unejereje umutima wanje birenze. Ubishatse wo bidukorera. Bishatse wo dutwenza. Ntiyabuzufashe kunda avuga ati Mana ubishatse ikigisonga, Mana ubishatse ubugumba. Ntiyabuzufashe kumugonga avuga ati Mana ubishatse uyu mubabaro. Ntiyabuzufashe mu mutima wiwe, ntiyabuzufashe mu rubavu rwiwe, ntiyabuzufashe kwiryinyo, ntiyabuzufashe kujisho, ntiyabuzufashe mu matwi, ntiyabuzufashe mu mutwe, ntiyabuzufashe mu mafyinga, ntiyabuzufashe ufashe ku mutima kuko byamusobeye. Tugirire neza. Uri ntituriye ndabizi kandi urumugira neza. Niwe Mana utanga umugisha. Niwe Mana utanga ubuzima. Erega muri ibyo yaravuze rugira byose niwe yandemye mu ishusho yiwe yandemye ndi umuntu. Ibinunze niwe yabiremye ndahimbawe ndi umwana w'Imana. Ariteka natewe, ariteka natewe rugira byose yangiriye ibyiza ndahimbawe ndi umutoni wiwe. Mukama nongeye kugushimira. Amazina yawe sinayavuga ngo ndayahetse, ariko reka mbandanye ndayasengera muzawukotse. Ubu bwoko bwaho bari ku mpande zine z'isi, mu buseruko bw'isi, mu burengero bw'isi, mu bumanuko bw'isi, mu buraruko bw'isi, no hagati na hagati y'isi. Aho turi ngaha mu gihugu cyacu cy'amavukiro shingiye ku rurimi ndiko ndavuga muri uyu mwanya. Aho turi muri Afrika, ndetse n'abana bawe bari muri uyu muvukano wa restaurant komera Kristo ni muzima, aho bari ku mpande zine z'isi. Imisozi bahagazeko, imisozi bicayeko, amabisi bicayemo, amasoko bariko baragenderamo, amasoko bariko barakoreramo, amabarabara bariko baragenderamo, ibibahanamiye byose abari imbere y'abacamanza, abimirije kuja imbere y'abacamanza, aho bari kurenganurwa caye kurenganya, bose ndabashize mu butware bwawe. Icyo nambaje muri uyu mwanya n'amaraso meranda ya Yesu Kristo. Icyo mamagaye muri uyu mwanya n'amaraso meranda ya Yesu Kristo. Icyo mamagaye muri uyu mwanya n'ubushobozi bwa Yesu Kristo. Nibudushoboza umwe wese ave ku cyavu gihanamiye ubuzima bwiwe. Nibudushoboza umwe wese ave mu gisuzuguro kizengereje ubuzima bwiwe. Nibudushoboza umwe wese ave mu kavuyo kari kuzemperesha ubuzima bwiwe. Gama Yesu waratwemereye kubana natwe ubutakituvira gushika ku muhero w'isi. Turakwishikanye ko muri iki gitondo. Ngubu ubuzima bwacu bugumye. Ngututuboko tucu dufate. Jimbere Kristo ducira inzira. Imyongi ihuma niyidahuma yitujabutse mukiza. Yesu hanje. Yesu, Yesu, Yesu mukozi. Kristo, Kristo, Kristo mukiza.
nzanera intambwe imwe nzangugana nawe ujya ugira intambwe zitatu ukanshyikira ukamoza mwami w'abami ndakuramutsa rutungaboro ndagushemeza wewe rugira yahunze ibyiza bitugabire Yesu Kristo duheyetse amahoro yawe yaduheyetse ubushobozi bwawe buduheyetse urukiza rwawe ruduheyetse igikundiro cyawe kiduheyetse ubutsinzi bwawe buduheyetse ubwiranda bwawe buduheyetse ubushobozi bwawe buduheyetse ubuziranenge bwawe buduheyetse wigaze kudusengera ngo abo wamaye narabazigamye kandi abazigamishije ijambo ryawe nguko ndi ngaha kuri iyi si nagumye nunze ubumwe nawe niko nabo twunze ubumwe mukama Yesu tukwishikanye ko kandi turose mutima wa mweranda tuyobore kuri uyu munsi muri iyi ndwi ndetse no mu bundi buzima dusigaje kubaho kuri iyi si turansura ubupfu mu izina ryawe turanse gukora ibyaha mu izina ryawe turanse guhemuka mu izina ryawe turanse kumaramara mu izina ryawe turanse gutsindwa mu izina ryawe turanse kuba munsi y'ubushobozi bw'ukuboko kw'abana b'abantu ucakanwa k'abana b'abantu mu izina ryawe turi munsi y'ukuboko kw'ubushobozi bwa rudasumbwa mu izina ryawe kama Yesu urushirizeho kuganza mu buzima bwacu kugira ngo dukire indwara zose Yesu ganza mu buzima bwacu kugira ngo duhembuke mu buzima bwacu Yesu ganza mu buzima bwacu kugira ngo dutabagwe mu buzima bwacu Yesu ganza wongere uganze ganza wongere uganze ganza wongere uganze kugira ngo amashetani yiruke ganza Yesu kugira ngo ibinyoma biduhunge ganza Yesu kugira ngo indyarya nitwifatanye nazo ganza Yesu kugira ngo dushobore kudisana gutandukanya umwuka w'ikinyoma n'umwuka none n'abanyakuri ganza mukama Yesu uganze mukama Yesu kugira ngo twigumire mu bwiza bw'ubutatu bw'irandi Imana imwe rudende uganze Yesu kugira ngo dukugwe mu kavuyo k'ubuzima uganze Yesu kugira ngo tugere aho Imana ishaka ko tugera uganze kandi mutima wa mweranda tuyobora Mwana mutima mweranda ni wewe mucyo utazimiza ndagusabye Mana umanuke uhindura ubuzima bwacu ngo Mwana mutima mweranda ngo uzure imitima ya twebwe abakristo mu bagwaye kazi mu bapapa kazi mu bamama kazi mu basore kazi mu bigeme kazi mu bacamanza kazi mu bigisha kazi mu bapolitisiye kazi mu bapolisi kazi mu basirikare kazi mu barimye kazi mu borozi kazi mu bikorera utwabo kazi mu bashoferi kazi mu bamekanisiye kazi mu bafundi kazi mu bainjeniyeri kazi burawo bose mu agronome bose kazi Mwana mutima mweranda twakurose kwingabirano idasanzwe nta mafaranga tukugura manuka utwereke byiza by'ijuru jewe
na mugenzanje umutabazi turorereye niwe Mana mutima mweranda kandi ivuge nawe niwe ivuge uhamagare ku giti cyawe nazi bidafise ishusho bigira ishusho nazi byankiritse birakundika nazi byaboze bisubiza ubuzima umunuko uragenda akamotera katse urwankuru uragenda urukundo rubuze icankiro kiragenda igikundiro kiza umubabaro uragenda umunezero winjira kwankirika biragenda gukundika biza guhererwa biragenda ubudahangarwa bwawe udasonga buze ubaho kubivuga niwe mutabazi narindorereye uce wiryamira amatsi uce wijinyikira umutabazi ndorereye ni wowe mutima mweranda manuka manuka utwereke inzira y'ukuri urakaza turakwakire kandi tukwakiranye n'igiseko tuzaniye bana natwe gorora ubuzima bwacu henga muri byari bihengamye nezereza mitima yacu mu gishimbo cy'umubabaro hashira umunezero imigisha yose turose muri uyu mwanya ubutabazi turose muri uyu mwanya nibitwikurure ibibi byose byari ku buzima bwacu bikirukana ubugwayi bwose twari dufise dutangure turirimbe gloria mu mitima yacu tuvuge ko Imana iganje muri twebwe gutyo imigisha y'Imana ubudahangarwa bw'Imana bube kuri twebwe ubu no mu myaka yose kandi icimana ishaka bari cyo kiranguka muri twebwe ni mu izina rya Yesu Kristo natuye amahoro amane nkayavuguruza natuye ubwiza ububi ndabwirukanye natuye ibyishimo agahinda ndakanse natuye igikundiro cyankiro ndacase natuye ubutsinzi gutsindwa ndabyase abarozi nibahinduke abapfumupfumu nibahinduke abasambanye nibahinduke abicanyi nibahinduke indyarya nizihinduke ubwoko bw'Imana twunga ubumwe mu izina rya Yesu Kristo umwamukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu abagwayi mwakire gukira ababoshe mu buhoke amen amen alleluia usanga amahoro ya Yesu Kristo urukundo rw'Imana rube muri twebwe rugwiriye rwose kandi imigisha yose muyihabwe mwugurirwe ikirere ciza cy'ubuzima amen.